Shalom, shalom. Ndaramukije mwese abari ku murongo, abo turi kumwe kugira ngo dusangire inyigisho, aho dusa nawe ko barakurutiye canke abarangiza inyigisho. Turabaye kaze mwese, turabaye kaze bariko baraza ku murongo. Turiteze yuko inyigisho ya nyuma mu gukurikirana inyigisho twatanguye, kandi nkaba nsenga Imana ngo ize kuba inyigisho idufasha abantu batandukanye. Can see Sean, Mikael, n'abandi kumbura bariko baraza ku murongo. Ndabaye kaze mwese, tukaba dusenga Imana ngo iyi nyigisho ize kudufasha nk'aho dushobora kubaho ubuzima bwiza. Nibaza yuko kumbure, for those who cannot understand my language, Brother Sean from the UK will teaching on emotional healing, and I'll be sharing in Kirundi. I'm sorry because you not be able to understand what I'm saying, and as I always say, we shall be teaching in English in the coming months to be able to reach out to those who don't speak our language, Kirundi or Kinyarwanda. So ndabaye kaze mwese, ndabaye kaze abariko baraza ku murongo, mufashe gutumira abantu batandukanye, bagenzi banyu, inshuti zanyu, abantu kumbura mwibaza ko iyi nyigisho ishobora kubafasha kugira ngo nabo batahure urukundo rw'Imana, batahure ngene bashobora gukira mu mitima yabo. Rero turacarindiriye abantu mutandukanye muriko muraza ku murongo kugira ngo ndave dutangura. Benshi mutaraza ku murongo, reka tubaho umwanya, mumfashe gutumira abagenzi mutandukanye, mumfashe gutumira abagenzi banyu ku murongo, marungikire lien hari ahantu handitse ko invite friends, utumire umugenzi umwe canke babiri canke batatu canke abo ushoboye kugira ngo nabo bashobore gufashwa. Nibaza ko ari inyigisho ishobora gufasha abantu batandukanye nk'uko tumaze iminsi ko turiga, kandi ndabona abantu batandukanye twama turi kumwe, ku murongo. Niza yuko inyigisho zabafashije. Ikintu nagira mvuge nuko nzi yuko iyo amavideo amaze kuba maremare, maze kurenza iminota 10 ubu muri kino gihe tugezemwo, abantu ntibaba bagishaka kuraba. Murashaka gucisha kwa amaso mugabo kugira ngo afate isaha ngo arabe, kenshi biramugora iminota 30 canke 40, kubera turi muri monde dufise ama information menshi atuza imbere. Situmva by'amavideo ngaha kuri za Facebook, YouTube n'ahandi atandukanye ni byinshi, kuburyo nasanze amavideo manini abantu benshi ntitukiyaraba. Naje ndi muri abo, ndashaka gucishamo nkaraba, naho ari audio ari ndende cyane benshi ntibakunda kuyumviza. Rero nibaza ko amasenyuma yagutya tuko turagenda tuma haba live kugira ngo umuntu ashobore kuyakurikira, umuntu mujane buke buke, iyo umvise ayisije ushaka kwinteresa, ushaka gufasha. Rero nibaza ko minsi iza tugira amavideo mato magufi inyigisho zitandukanye, comme ça dushe gupartager. Ni ibintu bisaba umwanya kubitegura, ariko ndazi ko Mwami Yesu azodushoboza bikagenda neza. Rero twarize kuvyerekeye gukira ibikomere bishika 5 abantu bahura navyo. Uno munsi inyigisho ko nari nabivuze mu nyigisho ya nyuma, ari nayo y'icenda twagize mu bikomere. Nanavuze ko uno munsi ndagira ni nka summary, ni nka resume ndiko ndagira ngaho inyigisho twize zose, ningere twogenda tugakira ibyo twokora kugira dukire ibyo bikomere. Kandi ikintu nagira mvuge nuko ibyo niko ndavuga si ibintu gusa nasomye, ni ibintu nanje nabayemo, ni ibintu ndiko ndabamwe kino gihe bimwe. Rero twaravuze ibikomere bishika 5 ku bantu kumbure mutari mwumvije inyigisho zose, ushoboye kugira recapitulation y'ibyavuzwe byose. Cyambere twaravuze igikomere cyo gutabwa canke abandonment mu Congereza. Icya kabiri ni igikomere cyo kuba rejet canke rejection, gutabwa, gukumirwa, ibintu nk'ivyo. Icya gatatu ni humiliation, gusuzugurwa. Icya gatatu ni trahison, canke guhemukirwa. Icya gatanu naco tumaze iminsi ko turiga ko minsi biriheze ni injustice, canke kurenganywa canke kuba opprimé. Ibyo ni ibintu bitanu to be afflicted mu Congereza. Rero nibaza ko avyo bikomere bishika 5 twize ko mu nyigisho zishika 9 twize ko. Iyi nyigisho no munsi n'inyigisho y'10, nkaba nizera yuko tugira tuyirangize neza. Ku bantu bakurikiye inyigisho kuri WhatsApp ntanga mu kiganiro ukuri kubohora, twagize amaseri 30, kuko nagira inyigisho y'iminota 10 ibaye myinshi kaba 15. Urumva ya n'amaseri 10 nagize iminota 40 na. Rero niza yuko izi nyigisho za kubafasha. Ndacababwira mumfashe gutumira abagenzi banyu, marunkiye lien bashobore kuza nabo bafashwe
twigire hamwe ingene Imana ishobora gukiza imibabaro mu mitima yacu. Nari nabivuze yuko abantu nta muntu n'umwe ari kw'isi, nta muntu n'umwe ari kw'isi ariho akifise umubiri. Tureka ababebe batonye twe tukivuka, umwana w'imyaka 5, 6 benshi usanga twarahuye n'igikomere kimwe canke bibiri canke byose ari bitanu, kuko turahura n'ibintu bitandukanye bitubabaza mu buzima bwacu. Abantu tubabaza, abavyeyi bacu, kumbure inshuti zacu, abo twubakanye, abo tuvukana. Hari abantu usanga bavukana batavugana, umva yarasinye ko atazopfa avugisha uwo bavukana. Ivyo ni ibintu twiga turabona tubamwo tuzi. Ugasanga rero umuntu abaye muri ubwo buzima kandi bikamuremera mu mutima, akabaho ubuzima akijijwe asenga. Je ndiko ndigisha kenshi uko umuhamagaro wanje ni plus kwigisha abantu bakirijwe, kubarira no kubakuza mu gakiza. Sindi mu evangeliste, je ndi plus enseignant pasteur, niyo side yanje nkoramo cane. Iyo ndiko ndavuga mu mutwe wanje ndiko ndumva ndiko mbwira abantu mwamenye Yesu, muzanye na Yesu. Rero ugasanga umuntu arakijijwe mugabo ubuzima bwiwe buri miserable, burabishe, n'ubuzima buremerewe butarimo umunezero. Uwo muntu akamariye gris, akama abihiwe, urumva ugasanga ubuzima bwawe nta buryohe bw'agakiza burimo. Rero ivyo nivyo nari navuze ko yuko shetani aza kubikora mu buzima bw'abantu. Umuntu akaba umukozi w'Imana, ukaba umurongozi, ukaba umupastori, ukaba umuvuga butumwa, washaka kugira amatitre. Abo numvise bitwa ba ambassadeur, prophète, docteur, apôtre, missionnaire international. Ayo matitre yose ntacavuze, ahubwo nasanze burya abantu bakunda n'amatitre n'abantu kenshi baba barasuzuguwe, baba baraho n'igikomeye cyo gusuzugurwa. Bamaze gushika muri byo gusenga, bamaze gukizwa, bakumva ko bamaze kubona ko ari ingabire bafise, bacondera amatitre aza gukuvura ico gikomere bafise mu mitima yabo cyo gusuzugurwa, cyo gushigwa hasi, cyo kuba opprimé. Agaca yumva umengo amatitre aza gutuma abantu bamwemera, akanexige n'abantu ko bamwemera. Benshi tubikora kugira covering up ibintu twabayemwo bibi byo muri enfance cyangwa tuko turakura. Ugiye kuraba psychologiquement par abantu bitwara uko bafise ingorane mu mitima zo kumva ko umengo ntibemewe. Rero ikintu ca mbere gikenewe no kumenya ko Yesu arakwemera, uri accepte 100%. Mwene data, uri nkunda kuvuga mu kiganiro kuri kubohora ngo urakunzwe kandi urakunditse. Iki kintu ndakunda kivuga kuko ndakunda kivuga je nazo uburemere gifise ku buzima bwanje, kubera nabibayemwo ndazi ico bisigura. Rero ndakwipfuza nako wumva ukunzwe kandi ukunditse, regardless ibintu bimwe kumbura wowe warabayemo canke kurabamwo, wibuke yuko umwami Yesu aragukunda, arakwitwararitse. None nize etape umuntu yoca mugira ngo ashobore gukira ibikomere byo mu mutima. Binshi narabivuze, ariko nagira mvuge ibintu bikenye bishika ngira ngo 4. Ndaza kwesha ama verset biblique no munsi atandukanye. Mu nyigisho zeruka navuga imirongo mikenya nkaca sigura umwanya munini, kuko narako ndavuga ibintu duhora navyo mu buzima bwacu. Ariko nimba warakomerekejwe, warabaye abandone, nimba abavyeyi baba baragutaye utabazi, suppose ko utazi abavyeyi bawe barakwabana canke urabaza aho bari mugabo ntibakurokonesa nk'umuvyeyi wawe nk'abana bawe. Ico ni cambere. Ica kabiri, suppose yuko wabaye rejeté mu buryo bumwe canke ubundi, mw'ishengero, muhira, umuryango, muri famille, uwo mwubakanye, mu bagenzi bawe. Nimba warabaye rejeté n'abantu batandukanye, mbega bica bigenda gute byo wobaho mu buzima bwo kumva ko uri accepté gute? Ica gatatu, nimba byaragushikiye hakaba imiriye, hakaba ikigusuzuguza kurya aho uciye hose, ata muntu bakuvuga neza, abantu bose kuvuga nabi, kandi ari ikintu kimwe woba barakoze, so twarakoze ikosa mugabo abantu barigira rinini, cyangwa kumbure byaragushikiye uba mu buzima abantu bakubeshera. Hari umuntu akwimiriye akubeshera ikintu cyakumara amazi imbere y'abantu muri publique nini. Nimba ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe wo mwubakanye, ari umuntu agukankamera mu bantu, ibyo sayimiribo birasuzuguza umuntu. Situko bagabo narakivuze, abantu benshi bubatse, abagabo benshi bubatse bari miserable, bafise ubuzima bubishe kubera mu ngo zabo bafise abagore babatuka, abagore babishura nabi, abagore bababwira nabi. Ariko mvuge ku bagabo, kuko umugabo ikintu ca mbere akene ni respect. Umugabo na ivy'urukundo umugore ashaka kumereka, ashaka kwimwereka mu buryo butandukanye. Ari ikintu ca mbere umugabo yumva ko akunzwe, ko umugore bamukunda, niko amwubaha kanamwubahiriza muhira no mu bantu. Umugabo afashe neza gutyo muri yo kote, aba yumva ari umwami, ameze neza. Ibyo akora byose abikorana ishaka. Ariko umugabo atubahwa, yishurwa nabi, abwirwa nabi, haba muhira haba no mu bantu muri public, uwo mugabo yumva adakunzwe, adakunditse, urukundo rwe rugenda rurononekara.
rugenda rurononekara buke abantu bagaca ba mu ngo zibishe zitaryoshe kubera iki hariyo parti imwe ifise ingorane abagore nabo bafise ikibazo c'uko n'umugore y'umutuka y'umukubita umukankamiya nawe nyene yo gusubiza urukundo gute kandi personality yuko urayitushako dignité yiwe bafise ukuntu nabo nyene bafise bakeneye kubahwa rero ikintu cyo kubahwa abagabo benshi baracitwaza ngo urumva ngo jewe nkeneye ngo kubahwa no si umugabo akeneye kubahwa gusa n'umugore akeneye kumwubaha umwubahirize umuvugire neza umuvugire mu rukundo ibintu kandi abivuga nk'umuntu nubatse niko ndabivuga nk'umuntu ndiko ndashakisha ni experience ndiko ndabamo ariko kandi cyo nyiramvuge niki bene data ubuzima bwacu buhura n'ibibazo bitandukanye ico ni kimwe nariko ndavuga hariho kumbura abantu bakurenganije nabivuze ko ndiko ndakrutiha mu nyigisho y'ino munsi entretemps abashaka inyigisho mushakura kuri page yanje hariho inyigisho zitandukanye kumbura abantu bakurenganije mu buryo wakomeretse hari n'abantu uvuga uti bajya narafuse kandi ukabusenga ukabavuga ngo ndumukizwa bamwe turabavuga butumwa turabaririmbyi bene data nasanze si byiza kugendana amabagage emotionnel ico bita emotional luggage canke baggage bivana n'ingene icongereza uvuga ico arico ariko cyo ngamvuga si byiza kugendana amabagage emotionnel kuko birakwafecta muhira birakwafecta mu migendanire yawe n'abantu birakwafecta mu kazi birakwafecta socialement parlant birakwafecta spirituellement parlant birakwafecta mu buzima bw'agakiza bwo gusenga kugira ubucuti hari abantu bamubona bari ferme bugaye kugira temperament y'umu introverti n'ibintu bisanzwe abantu bo hari abantu batandukanye amatemperament atandukanye ariko kuba ahantu mengo urugaranye ukamengo mu gashinge mengo ntushaka kuba munaganira ugatinya abantu ni problemi somehow wara harusa ahantu mu mushaha wawe ame yawe warakomeretse rero nicyo numva no kubwira niki nyuma nakubwira nuko umwami Yesu agufitiye umugambi mwiza agufitiye inkuru nziza reka dusome ijambo ry'Imana dusome ijambo ry'Imana namaneko navuga nti ndikunkoresha ikimice kirundi nzokoresha birayi kirundi ndakoresha urundi rurimi Imana izonshoboza nkoresha urwo rurimi nyene rimwe na rimwe biradavanga kubera hari gihe birayi kirundi dakoresha amajambo by'ukuri yumvikana neza aravuga ngo muri Jean 10 Yohani igice c'umurongo w'10 haravuga ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse igisuma ni shetani Yesu yita ngo numwungere mwiza ku murongo w'9 kandi intama zose ziramwumva zinjira mu irembo niwe rembo amashetani nawe niki nigisuma aza kwica kwiba no gutikiza urumva aza kugira nabi ubuzima bw'umuntu muri rusange en résumé ntaza kugira neza umuntu ndaganda kubwire shetani nta mugambi mwiza n'umwe agufitiye hari abantu basenga shetani sinzi ko ivyo mubizi ngaha muri Amerika baruzuye hari mu binyamakuru ngaha basaba barasaba ko mu mavira atandukanye za Detroit canke Detroit muri za Oklahoma n'ahandi ko bashiraho stati y'icitwa Baphomet gistat cha shetani ko nta abantu bamusenga murahura mu bisagara ngaha abantu bambaye imipira ya publicité ya shetani kwiya twambara imipira yanditse ko Yesu n'ibindi nabo bagiye publicité yiwe kubera iki n'abantu bashaka yuko bafise droit d'expression gusenga ivyo bashaka kuko ntibafise uburenganzira turi muri yo monde turimo none bibaza ngo abantu ngo shetani ngo arabagirira neza afite imigambi myiza wapi abashama amadayimoni deja arababoha ubabonye urabona ko abantu bari miserable babihiwe kuko umwana w'Imana iyo yakiriye Kristo mu mutima we arafise ukuntu uhinduka iyo by'ukuri banye namwe muyera neza ugendera mu kugororoka mu kuba Imana hari ukuntu uhinduka hari ukuntu umera hari ukuntu uvuga hari ukuntu witwara rero abantu ntibaze ngo shetani abakorera ibyiza nawe we ukijijwe amenye Yesu ntuze bibaze ngo shetani wafite imigambi myiza nta mugambi n'umwe agufitiye mwiza nje tuma bimwe wabayemwe byakubabaje byakomerekeje kenshi tuza kublama abantu tuza gutisha vuku bantu ariko naganda kubwira ikintu kimwe dutisha vuku bantu tukibagira ko ari shetani yabakoresheje shetani y'umuhayo axe nawe wewe ukijijwe ashaka gukoresha biriya tubwira ngo musengera ababagwanya n'ababahama ngo kugira kumbure aheka kubwira Timote pura Timote ko abantu bagwanya ubutumwa bwiza bavuga ngo kugira kumbure ngo Imana ngo aho ibakura mu itero shetani yabashizemwo ngo bashobore ku mwanya wo kwihana la repentance ngo bave mu buja bwo gukora ubugombe bwiwe accomplir sa volonté uko umuntu ashaka kuba kirijwe ariko arakora volonté ya shetani ikintu cyose umuntu akora kibi kidahuye n'ijambo ry'Imana kidahuye n'icimana ikunda uri gukora volonté ya shetani rero shetani azakora iki kwiba kwica gutikiza kugirira nabi abantu
n'ikintu ca mbere gikomere ca mbere nagira mvuge ni ikomere tuvana kwa Adamu na Eva. Ivyo ni ibikomere bitanu abapsikologe begeranije, ariko ica mbere gikomeye ariyo na cause base y'ivyo bikomere bindi bitanu nuko umuntu ari umunyabyaha. Ico nico gikomere ca mbere. Yesu yaje gukora iki? Yaje kuduha ubuzima in vie en abondance, abundant life. Yaje guha ubuzima, he came to give you life and life in abundance. Ntiyaje guha ubuzima busanzwe, yaje guha ubuzima bwitwa Zoe life, ubuzima bw'Imana, la vie qui est l'essence de Dieu. Umviriza kigize Imana nico Yesu yaje gukora. Ubwo buzima ko aravuga n'ubuzima bwo mu mpemu ubwa mbere, bwo muri esprit yawe, muri spirit. Inshuro yaje gukora ubwa mbere ku restaurer. Ijambo salvation canke losage canke agakiza ni ijambo mu Kigiriki yitwa sozo. Sozo, iryo jambo sozo risigura ibintu byinshi. Rirasigura kandi kuba épargné du danger, gushigwa iruhande iyo hari ikintu kibi kikubangamiye umuntu akazagukuramo. Hama icya kabiri ni être restauré, ni restoration, la restauration de l'âme et de la vie. Nico ijambo sozo isigura. Rero agakiza Yesu yaduhaye nako gukiza impwemu zacu zapfuye, ariko kandi nako gurestaura the way we think, notre façon de penser, ingene twibona, ingene tubona ubuzima, n'ingene tubona abandi. Rero nico Yesu yaje gukora, yaje kuduha ubuzima, kurestaura byari byarantwawe, Satani yaje konona, yaje kubidusubiza. Rero icambere nuko ukeneye umwami Yesu mu mutima wawe. Sino kubwira ngo ugira ngo etape ngo ABCD, ngo le 5 clés, ngo la guérison des blessés émotionnels. Ndakubwiye ngo les 5 étapes, les 5 clés ngo nibikino kubesha. Urufunguzo ni rumwe, ni Yesu Kristo. Yesu yavuze ngo ni jewe nzira no kuri n'ubugingo. Naho ushaka gushika kwa data je ndamujanye. Urufunguzo si kindi kintu, ni Yesu. Kuko urubuzima butubakiye kuri Kristo buranyiganyiga. Bitebuke utubakiye kuri Kristo biranyiganyiga bikanabomoka. Yesu yaravuze amajambo akomeye, amwe ntituyumva impact agira mu buzima bwacu bwa misi yose. Yaravuze umuntu umunyabwenge hamwe n'ikijuju. Umunyabwenge yubatse inzu ku rutare, kwibuye, on the rock, sur le rock. Ariko ikijuju cubatse ku musenyi, na fondation muri make yari ihari. Rero ikijuju umuyaga uraza nga muri Amerika igihugu cya Florence ukiratera, kije gikubita hejuru cyo gihuhuza. Ku nzu zibaze neza ntaco ziba, ziranyiganyiga hejuru zikabomoka, ariko munsi fondation ntashiza kuba kwazubatse neza. Ariko inzu tubatse neza iragenda no mu mizi ikagenda ikaguruka. Yesu rero niwe the rock, he's the rock, niwe la pierre angulaire, niwe buye rigumya ifuruka by'ubuzima bwawe. Iyo wubakiye kuri Kristo mu buzima bwawe, ngane data simvuze ngo ibihuzi bizoza turahura nabyo. Wubatse uramaze guhura nabyo, uzohura nabyo. Utarubaka nk'umusore n'inkumi urahura nabyo. Ukijijwe urahura n'ibibazo, utarakizwa urahura n'ibibazo. Ahubwo je mpamvu nibaza none umuntu adakijijwe bimugendera gute, ngene ashaka gutena loku mu bihe by'ibihuse biteye ubwoba. Ni bwa buntu bw'Imana igirira abantu bose, igira abanyabyaha, ikigira n'abagororotsi. Ariko abagororotsi abana b'Imana bari muri Kristo, iyo uhuye n'ibibazo ntiwirukira mu bapfumu, ntiwirukira mu barozi, ntiwirukira mu bantu ngo umutabaza, uje imbere y'umwami wawe, umwami Yesu, ukamubwira uti waransezeraniye ibi, waravuze ibi, waravuze ninagutabaza uzontabara, kubera n'umuvyeyi wawe, umwami wawe, umukiza wawe, n'umuvukanyi wawe Yesu, ni byose muri byose. Rero aragutabara akakugendera. Ubundi nawe araba deprimé akaja ama stress akabura ibyo agira, bamwe agaca bafata ama decision mwame mabi, kumbure bamwe muri gufata ama decision mabi y'ubuzima bwanyu ashaka kuba affecta à long terme, kubera igikomere kana kamwatewe n'uwo mwubakanye n'umugenzi wawe. Ukaba uri muri iyo situation, iyo decision ugira ufate yo kwahukana, yo gutuma umugabo cyangwa umugore wawe, yo gufata ingingo zitarizo, naganda gutera intege, ubireke ugende imbere y'umwami ukaba warakijijwe. Sauf seulement habaye ikintu giteye isoni kivuga ati sinshobora gusubirana nawe. Birashika ivyo biravye navyigisha, ngira one day nzokwigisha kuvyerekeye ibyo kwahukana divorce, ko abakizwa benshi barabifise ku bibazo. Nibazo nkunda kubazwa, barabifise ku bibazo. Mbega bibiri bivuga kwiki, bivuga kwiki. Jewe sinshigikira divorce kandi bivuge sindayishigikira, abo nshigikira reconciliation, hanyuma kubabarirana. Kandi birashoboka ndavanze ko n'aba experience y'abantu babaye mu biteye ubwoba n'isoni ariko bakababarirana. Rero mwene data urakeneye Yesu. Yesu niwe number 1, niwe ashaka gukiza, niwe ashobora kubanza kubabarira kugira mu mutima wawe umere neza. Umuntu atafise Kristo mu buzima bwiwe ni problem. Ibi ndiko ndababwira, ndiko ndigisha no munsi, nuko ça fait des années
ndiko ndadiringa n'ibintu bitandukanye nabayemo kuva nkivuka ngena nabayeho aho nakuze ibyo naciyemo aho nabaye naraho n'ibintu bitandukanye maze kuja kwibana nkaba umuntu ngiye kwimenya mu buzima iriya presque ngirango imyaka 10 irenga ibyo byose nahuye n'ama experience atandukanye aho ndi muri kino gihugu ndamaze guhana ibintu bitandukanye bitaryoshe bimwe bimwe bibabaje none bisigura yuko nonca nicara ngaho mvuge ngo ngo ndiko nda blaming abantu ubwo mutuka abantu no isi nukuya kwamuza ko kurablama abantu nakubwiye ni base y'ingwane zacu abapsikologe baravuga ibyo bikomere bishika bitanu navuze ariko base y'ingorane nuko umuntu ari umunyabyaha adeko nko abanyamerika bavuga au fond mu mutima indani au fond de toi ikibazo rero ni kezo yicaha ega nkurira amakosa abandi kubera share kubera icaha kiri muri jewe ushaka gukora ikosa igafi namaniko ndabwira abantu bamwe bamose ngavuga ngo ngo sindavyumva ngo ari pastori ngo aramuvuga butumwa ngo yagize ibi ngo yamukoreye ibi pastori n'umuntu he can mess up or she can mess up arashaka kugira igafe amumugana mwese aramwikugura n'umuntu akeneye umwami Yesu akeneye nawe la grâce de Dieu akeneye the grace of God on a daily basis so nimuze mutangare ngo umuntu ngo nakango yagize ibi ashaka gukora igafe ikomeye agahitana amamiliyoni nibuka giye kimwe nigeze kuja mu ishengero rimwe sinzavyibagira hari mu gihugu kimwe atace muri Afrika mugabo nari nagiye bantumiye nk'umwe mu bavuga butumwa yari ishengero ry'abazungu rinini hanyuma dojeje kuganira ba conseil ya église inama nyene y'abarongozi ba église hamwe na pastor wabo barampamagara mu nama barambwira ati twashaka tukumve nyina twogufasha iki mikuru ukora mu Burundi twumvise nta yawe ngene imeze nukurira ruguru mu batwa n'ibindi twogufasha iki ndamaze kumenya ibibazo by'abazungu bariko bajije bariko baragupiyeja ko bumve ko ukunda amahera ndababwira nti sinacu numva novuga mwumvise murazi ivyo nkora mwavyumvise so ico numva nobabwira mwebwe murakora ico mwumva Imana ibarongoye gukora iyo niyo piège nanje yace ndabashiramo murakora ivy'Imana ibarongoye gukora sinubabwira ngo mukore ibicanke biriya ngo nkeneye amahera no just do what you have to do as the Lord will lead you to support what I'm doing back home in Burundi niko nababwiye hanyuma hareze imyaka 100 hanyuma nyene turaganira mu nyuma nyene ndabona ko yari piège ariko barantega baca batangura kumbwira histoire y'umuntu yaje muri église yabo naciye mbabara umupastor muri Afrika mu gihugu kimwe cyo muri Afrika East Africa wanashaka ati yaraje atubwira ko afise orphelina afise ahantu batungira abana riza abana atatwereka ama video n'amafoto n'ibiki hamatuma ama-pound y'amongereza 50,000 ngani nk'ibihumbi kivara nk'ibihumbi 70 by'amadolari kumbure sinzi ngena bivunjwa uno munsi hanyuma ati uyo muntu twapfuye kumenya amahera tumaze kuya transfera kuri account yiwe kuri konte yiwe ati kuva uno munsi ntitwasura kumubona ntitwashaka kumenya cyanyika adubloka umva amahano hose twamukontakta arahindugura ibintu byose twageza kumuronda amanimo twamuhamagara ko turamubura ati kubera 50,000 by'amahera y'amongereza ati 50,000 gusa ati cyane ati kuva ico gihe turi careful mwe n'abantu tubakira si tubaje bava mu bindi bihugu si muri Afrika ati kubera benshi ntibaba bari honnête mu bintu bashobora gukora wocu mbwe ati none uyo sumu pastor n'umupastor yafise ishengera rongoye afashe n'imfubyi none ko yaciye anyikana amahera sumuntu n'umuntu rero ashobora pastor ashobora kwiba amahera pastor ashobora kugira igafe ashobora gusambana ashobora kugutuka ashobora maze ko byinshi antreta nk'umwe mu bantu bigisha amashengero rero umuntu akeneye umuntu wese arakeneye ubuntu bw'Imana uko ari abantu ma disappointed hari abantu mwari ibintu byo gusenga antreta ko mwabaye desi n'abantu bari babarongoye mu mashengero mwari muri mwo mu association mwaba disappointed cyo n'igikomere cha trahison ya umuntu itatraye kuko wari ufise ama attente ama expectations wari ufise kuri we ingena kwiye kwitwara you looked up to that person why uri umuntu uvuga ati jewe I just want to be like this person and then they disappointed you were disappointed by that person so what would you do? You have to go back to Jesus because he's the only one who will never disappoint you. Any person can disappoint your wife, your husband, your friend. So, I'm sorry. Mbare ko ndikunda twagwa n'icongereza muga mumbabarire. Reka mvuge ikintu. Umuntu wese ari capable kukudeceive. Ari capable kukudeceive except one person, Jesus Christ. He will never disappoint you. Hazigera akudeceive. Wahara abantu mushavura Imana natinye narayivuzemo mu bikomere.
comme igikomere ca trahison hari abantu Imana yarabadesevye kubera ibibazo bahuye navyo uvuga ati none ibi n'ibintu ntivyambaye ko nari nayisenze Imana yabisezeraniye n'umuprofete kanaka yambwiye abantu hantete murakomeretswe n'abaprofete cane abantu baba faux prophète bababwira amakuru atariyo bakabwira inkuru zitarizo ko mushaka kuvyumva bakubwira ko uzoronka ibizorongorwa n'ujya ujyaraza umugabo wawe umugore wawe uzoronka akazi hirya no hino nibwo ndaronka abantu bambaza ibibazo nk'ivyo yanditse kuri WhatsApp ko ndatanga amawudio y'inyigisho bambaza ibibazo nk'ivyo ko baba disappointed n'abantu batandukanye bitwa n'abarongozi umuntu agaca shetani ko aba yabonye ko kiri weak mu kwizera umuntu agaca agenda buke byo gusenga agaheba minsi mikenya urumogi minsi mikenya gusambana minsi mikuboregwa mu minsi mikenya ivy'Imana avuga ati sinshaka no kuvyumva ibi niko ndakubwira naramaze imyaka 5 narakiriye Yesu Kristo nahama ndasubira inyuma imyaka 5 ndamese ngapa abantu menshi ndabona abantu tuzunanye ngaha munzi entre 96 na 2001 I was a mess but Jesus Christ his grace saved me aramindura I was a mess kandi I was a hurting person nari umuntu yabaye nabi ariko Yesu araza arakiza umutima wanje Jesus Christ he saved me he changed me ibi niko ndavuga rero since no a story si nkuru yundi muntu is about my story ndibaza rimwe nembe ko nzokwandika igitabo kuvyerekeye the story of my life maybe one time I will publish a book about it and I don't know it will help somebody ndazi ko ico gitabo kizofasha umuntu Imana yangabera mu kwandika nibaza ko nzoza ndandika buke ibyo nabayemwo mu bwenge nyene kuri asinkomeretsa abantu bamwe hariho bimwe ndabivuze bishobora gutsitaza abantu bamwe so nkeneye kwambura ibirato abo nshaka abantu nyene bamererwe neza mu mwami n'abataramwize rero urakeneye Yesu ncagenda kubwira niyo nkuru nagenda kubwira ubwa mbere niyo etape ya mbere no kubwira ngo senze etape aragira izongo nibiki nabandi ko ndakubisha nta ikintu byose byubakiye kuri Yesu Jesus Christ is the rock of our life niwe rutari rw'ubuzima bwacu so urakeneye Yesu Kristo number 2 icya kabiri abantu kinabagora ni kwemera ko wakomeretse emera ko wakomeretse ufise ibikomere mu mutima wawe iki ni ikintu gikomeye cyane sindi mu psychologue jewe nta psychologue nawe narize ni nkenya cyane ariko muri dukenya amaze kumenya nasanze abantu benshi ntibemera ko bafise ingorane mu mitima yabo ko bafise ibikomere ko igihe utemera yuko ufise igikomere urwaye ntushobora gukira none abantu baja kwa muganga kubera iki hari abantu bigisha i Burundi muri kino gihe ngo je ngo singwara ngo je ngo simpfa hari nako ndiyumvira recently nako ndiyumvira muhira nako ndameda ko ivyo bintu nyigisho z'ibinyoma kuko ndamaze kubona abantu nunga kuri Facebook twadebase amadeba marazi ko nakunda amadeba mu myaka yahera ubu ntavyo ngikora cane sino wabihevye hari abantu bigisha yuko ngo batapfa ngo batagwara ko ngo aronse ubuzima bwa Kristo nabwa really none kwibonye imodoka uyikwepa kubonye imodoka ije gutumbera uca wiruka ugiye mu modoka kwambara irya ceinture ni kwere kuyambara urareka nyuma uvuge ngo ntupfuwe umuyimoterwe Macleod we're talking about wisdom sometimes tuvuga twigisha turakeneye ubwenge so umuntu akimba ngo ntapfa ngo ntagwara kavuga ati really abamwe bakagwara bagakora no gupfa bahanguja kwa muganga nibyo n'ibindi bintu bigiza pointing abantu mu mashengero abavyeyi bamwe bakanka ibintu byo gusenga ndiko nakubwira ndagira counseling cyane ndaza abavyeyi benshi bamwe bantumye ko miryango yabo kavuga ati ego umwana wacu yasaze je ngikizo kintu cambere muri famille bambwiye ngo ntuzohebe kwiga ngo nk'abakizwa bijuju ngo acaba kwiga ngo Imana ngo irabuza kwiga ndamaze kumva abantu bavye amashuri gutyo bari intelligent amashuri ico ni gikomere guteye umuryango wawe urabadeseva kuko baba bafise ama expectations abavyeyi baba barakuriye amashuri kugira ngo wige tuza abantu baza muri no bihugu vya Buraya Amerika Canada n'ahandi umuvyeyi yamurungitse kwiga agashikira ngaha mu birori ivyo bitango ni birori je ndavita ibirori ndavyita ubupfu umuntu agashikira ngaha mu bintu by'inzoga amadroge abusambanyi akaja gukora ugasanga yama kuri shift zidahera 2-3 abavyeyi baramurunkiye amahera yo kwishure kwiga ntiyige akaba ari umwana w'umukobwa w'umuhungu akababesha hama bakaba disappointed mugabo none bakeneye nde Yes only Jesus
kuko Yesu ataje kwereka aho ugwaye ntushaka guhinduka. Rero ico ni ikintu ca kabiri cyo gukwemera kugwaye. Kwemera kuba muri denial ntaco bifasha, it doesn't help you. Abantu benshi rero barabaye muri denial ngo je singwaye, kambwiye je yenduka nagana abantu bafite ibibazo nk'ibyo ko byinshi nabibaye mo vrema naje nabayeho ahantu bamwe ati hano urafite ingorane ntabwo atekaye je meze neza nimwe mumeze nabi nimwe muranya urumva ugasanga umuntu aguma hakana yuko atangurane rimwe afise ntangurane afise kandi afise ingorane. Rero banza wemere kugwaye ama ugende ubibwire Yesu. Ikintu wokora ni iki nagikoze muri 2006 nibaza 2006 niko niga muri Uganda muri university niko ndiga nagiye muri bibliothèque ku ishuri ngo ku gitabo cy'umugabo witwa Alti Kendall. He was a pastor in the UK in Westminster i Londres. Hanyuma ndagisoma kuri total forgiveness canke total forgiveness bivaye incongezo uvuga. Rero ico gitabo kiramarka kirankubita ahantu. Hanyuma ataravuga ati umvize ndababwira genda mufate liste y'abantu babakomerekeje ubwa mbere wandike ibikomere ufise ibyari byo uti nakomeretse ngana kuri papi ufate kane wandike. Number 2 genda ufate abantu bagukomerekeje ubandike ku rupapuro ahantu. Ica gatatu genda nawe ufate abantu wakomerekeje ubandike ahantu. Hanyuma ica mbere genda ukore ugenda ufata umwanya uhezagire abo bantu bose ndaza kwivuga ko ndabigarukako ubahezagire ubasengere usabe ikigongwe Imana kuri abo bantu kumbore wababaje nawe ugenda wasabe n'ikigongwe ndaza kwivuga ko mu kurangiza. Rero kwemera ko ugwaye niyo etape igira kabiri ku mwana w'Imana yo gukira. Hari abantu mugenda n'ingorane muhakana ibintu mu binyegeza mu mutima mugakuva. Abarundi rero turaba hypocrite. Abarundi ntibisa franc parler we are not outspoken tuvuga ivyo twumva mu mutima. Umurundi arakubwira ngo ni sawa natuma twantara ngo bite ngo ni sawa kandi mu mutima atari sawa umeze neza ngo cane kandi umuntu amerewe nabi. Umuntu akaba agira apfishwe n'inzara wambwira ati urashaka dusangire ngo eka ngo nuko nafunwe ngo murakoze ngo ndabashimiye yasohoka ushanga umugabo iyo ngenda ndi kubera abarundi turabisa kantu kunyegeza ibintu byo mu mitima yacu ama emotions yacu noze emotions turazinyegeza turahakana ukuri kandi kutukuzi kandi mu kindi bavuga ngo umurundi umuhisha yuko umwanka guhisha yuko abizi n'ubujyaje. Iyo umurundi rero uri outspoken uvuga ufise enfant parler uvuga ibintu kubyumva ko bimeze bashaka kwita yuko werura werura uri umuntu mubi kubera niyo muco dufise abarundi wo kunyegeza ibintu wo guhishahisha ibintu. Mu mugani wa Masasu Pasteur Masasu mu Rwanda yako ari igishige kimavuga ati itandukana ry'umurundi n'umunyarwanda ngire ati umunyarwanda yaje gutema aza afise igipanga ukibona mu ntoki azarakoma induru ati je ndakwereka sha ndagutemara urumva atuga umurundi aza mu gipanga gifise mu mugongo yakinyegeje ashavuga ngo hewe ngo ndakongorere ati boza n'umutwe ngo aje gukongora agaca gikubita ngaha kwizosi ataka kwica utiteguye. Sinzi ko ari byo sinzi ko atari byo mugabo batemana bose imipanga bayerekana. Iyo yari illustration ariko arakoresha ubwo yerekane ingene abarundi tumeze mu kunyegeza ibintu. Hari igihe tunabibamwe no mu buzima bwacu bwa misi yose rero ngo bikomere umuntu akanyegeza ibintu muremereye mu ngo umuntu akaguma anyegeza abavyeyi bakaba baragukomerekeje ukagenda ukavyandika ahantu ukabibika ntagenda kimwe wabwira ugakura papa utamukunda mama utamukunda umugabo wawe utakimwiyumvamwo cha mugore wawe abagenzi ubahura ngare data ni sawa kuri eglise nuko nyene umva mugahura nyene ari sawa mambo sawa cyose ni sawa ni amina haleluya urakoze mwene data ariko ofo mutamushaka hakaba ari bakenya babizi mugabo mwene data twige kubwizanya ukuri mu rukundo ariko biri tubwira. Rero genda wemere ingorane wowe ufise ubanze acknowledge. You have to acknowledge that you sick, you have a problem. Ico ni step number 1. Rero number 2 I'm sorry. Ica gatatu nitangura guhezaga no gusengera abagukomerekeje ariko reka nsome Psalm 139 verset 23 iravuga ngo zaburije mu tince na 143 iravuga ngo mana nsuzuma umenye umutima wanje nuncace umenye ivyumviro byanje injira mu mutima wa sonde mon cœur umvereza search my heart oh God ubwira umwami uti ingo mu mutima wanje urabe aho noba ngwaye aho noba nkomeretse aho noba mfise ingorane mwami ingo mu mutima wanje sonde mon cœur come and search my heart oh God and heal me niko umuntu avuga
muga ntushobora kuvuga iyo sengesho utaremera kugwaye. Ca gatatu utangura guhezagira no gusengera abagukomerekeje. Luke 6:28, Luka 6:28. Sinshaka video kuyigira ndende cane, ndazi ko nkunda kuvuga gose, ntanguye kwigisha nca mvuga amajambo menshi kamvuge umwanya mwiza ubereye. Luka 6:28 havuga ngo ntari ku 27, ariko mwebwe mwumva ndababwire, mukunde abansi banyu, mugire neza ababanka, muhezagire ababavuma, musabire ababagira nabi. Inye nimba ari umurongo ungora canke wangoye canke ukingora kubamwo niki n'uyu murongo, kuko hari igihe tuba mu buzima ugasanga abantu baratubabaje, ahavuze ngo ubasengere ubahezagire. Guhezagira no kuvuma n'ibintu bitandukanye, ntitubavuga nabi, tweza gukora ibintu byiza iyo Imana ibidushoboje. Ariko umwana w'umuntu ngene ameze ofo ntakunda kurekura. Narababwiye ko mu nyigisho ndiko ndavuga hari abantu bari narcissiste, n'abantu badashobora kuvuga pardon, n'abantu bakunda gukontrola ibintu. Hari abantu azapfa kugira I'm sorry ko yagukomerekeje, adashobora kugira iyo jambo I'm sorry itava mu kanwa kiwe. Swate muri bakanye mu muntu kandi umugenzi wawe ni umuntu mukorana, hari umuntu adashobora kubwira yuko adazopfa avuze I'm sorry, ariko mwahora akora mutsa biti mu by'abarundi bite sava. Imana ivyo nyeri yashaka yuko tuye gusaba ikigongwe no kubabarira abatugiriye nabi. Byose ni ibintu biteza kwa mu buzima bwacu. Rero cyo n'ikintu gikomeye gutangura kubahezagira. Narabikoze jewe, ndandika liste y'abantu bankomerekeje muri 2006, ahantu ko mvugije muri 2006 ndabandika ku rupapuro ahantu bari abantu 139, sinzobibagira kuva mvutse abo nari nzi gushika ico gihe, abambwiye nabi nkivuka, bankoreye ibi, abavyeyi banje, abakuze, abatante, abandeze hirya no hino, urabona abantu banyigishije, abantu twagendanye bakuburinga kugira amajambo mabi, urabona abantu bakwivye ibintu. Ibyo byose ndicara ndagenda ndahezaga umwose ndasenga. Sinibuka amasaha nasenze ngera nk'amasaha ashika 4. Ayo masaha yo kuhezaga umuntu wese ngo kumubabarira ndabikora. Hanyuma mfata abandi nanje nababaje, sanga nibo bake kumbara nabo ntibuka, ndasaba Imana ikigongwe ndaga Mana nakana namubabaje muri no kote namubwiye nabi. Hari n'abantu babaza utanabizi entrete nka ndi umuntu nkunda kuvuga ibyo niyumvira, kublaga, gucokozanya. Hari umuntu ushaka kumucokoza kandi amutewa mubi mu nkuru nyene atari ya jokes nyene mbi yo kumutuka ukumucokoza, ugasanga umuntu wavyamubabaje hama ugasanga ntubizi, umuntu akabibika mu mutima hanabikubwira, akabibwira abandi ukamenya mu nyuma. Ibyo byose ukavyandika hama ukagenda ukabarira abantu boba barakubabaje, nawe ugasaba ikigongwe abakubabaje. Ico nguma ndagigaruka koko nico kitunanira twese, kubabarira no gusaba pardon. Anoco ni ikintu gikomeye cane numva nagira mvuge. Aca kane kubabarira abagukomerekeje kiri muri ico kintu co kubahezagira. Bibiliya tubwira kansoma amaverse angaha abiri. Ephésiens 4, Abanyefeso 4, Ephésiens 4 verset 32 iravuga ngo, Ephésiens 4:32 iravuga ngo mugiranire neza, mugiranire imbabazi, muharirane ca mugiranire ikigongo nk'uko Imana nayo yababariye muri Kristo. Urumva no munsi imisezerano rishasha ntitukibabarira abantu kugira Imana itubabarire. Ivyo byo misezerano rya kera amategeko, ariko imisezerano rishasha ry'ubuntu bwa Kristo, Imana ibanza kuduha imbabazi muri Kristo kubuntu gratuitement, free of charge. Grace is given free of charge. You don't have to pay for grace and for his forgiveness of your sins. So he forgives you so that you can go and forgive others. Nisho Imana ikora. So Imana yakubabarira kugira ubabarira abandi. Umurima wiyapuya kumbabazi wahawe muri Kristo. Muri Nouveau Testament ibyo dukora tubihagara ku byo Yesu yakoze. Cyo kintu gikomeye cyane. Rero turasoma Bakolosayi 3, Colossiens chapitre 3 verset 13 et 12, ndibaza 12-13 aravuga ngo 13, abango bene data jewe kubganje I'm sorry musomye hatariho. Verset 13 muri Colossiens 12, nuko rero nkuko bibereye abaturanyijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana, mwihanganiranirana muharirana iyo umuntu agize ico apfa n'uwundi nkuko umwami wacu yabahariye, namwe abariko muharirana. Haleluya. Urumva baze imbabazi mu Nouveau Testament kubarira abantu bigusaba ko waratahuye ko wabariwe muri Kristo. Utarabitahura birakugora. Muri Kristo Nouveau Testament rero ntitubabarira abantu kugira Imana icitubabarira, twarababariwe ntituma tubabarira. Ni concept zibiri zitandukanye. Old Covenant warababarira kugira Imana ico kwemera nawe, ariko mu Nouveau Testament Imana iguha imbabazi muri Kristo.
kandi bikubabarira ibihe bidashira, past, present and future. You forgiven, and then he tells you to go and forgive those who hurt you, who wronged you. Mugabo, on the basis of what Jesus Christ did on the cross at Calvary. Ikintu gikomeye cyane ikintu. Rero gende uteriyo ntambwe biragoye. Hari abantu uzobwira ko wababariye amakosa yabo bagukoreye ntibigere bakira imbabazi. None ushukora iki? You move on, urabana yari ubuzima. Hari abantu muzotunganya ukibaza ngo vyaheze ukabona arazungurutse mu nyuma arabigarukanye. Cyangwa azunguruka ahakwanduza. Agenda arakuvuga nabi. None wowe ucukora iki? Ico ukora urahora ukabandanya ubuzima bwawe iyo uzi umutima wawe kuri pure atacaha kiwurimo atakintu kibi kiwurimo ubandanye ubuzima bwawe. Ikintu kintu gikomeye cyane. Rero twige kurekura kuko yitababariye umuntu umwikoreye mu mutima. Hantu hagwa n'amakanser, hantu haba amadayimoni, waboshwe n'amadayimoni kubera kutababarira. Kandi n'imbabazi, kutagira imbabazi birakwetufa, birakubuza no gukorera Imana unezerewe. Si turi umuntu umukozi w'Imana. Ikintu kintu gikomeye cyane. Rero icanyuma ncari ico cyo kubabarira abantu bagukomerekeje. Eka ndabisubiremo ko ari bine. Icambere ni kwizera Yesu, kwakira Yesu mu mutima wawe. Ica kabiri emera ko wakomerekejwe. Wemere ko wakomerekejwe ubwira umwami Yesu agufashe agukize. Ica gatatu ni gutangura guhezagira no gusengera abagukomerekeje. Abakoreye kibiba ubahezagire. Ica kane ni kubabarira. Kuko yikura abasengera nasanze uyu muntu ukora musengera uramukunda biteye uramukunda. Eka nangiza kwino ntahe. Je narangina football kera. Nakina football natuye mangari Imana ndemye umuntu umugangi umujya munini umuntu afite tayisanzwe. Ariko narinzi gukina football nakina football neza. Imana yampaye ngabire gukina. Hanyuma muri equipe nakinamwo hari umutipe yaradusumba yarakuze yari umutipe dusumba nk'imyaka 4 gutyo dufate. Yarakuza nakomeye afite physique ikomeye. Muga mupira ntirazi gukina cyane. Rero muri equipe nk'abareje na capitaine w'iyo equipe ico gihe. Ugasanga umukoci tari nafata ama responsibility y'umuride nkabagisha entraînement nkatora abakina urumva nari umuride muri equipe. Mugo mugabo ntivyamugwa umuhungu ntivyamugwa neza rimwe nari marigana mubwira yicare. Agacaza arankubita defa rya nkubita ryambwira nabi. Kandi tukira bato badoresa amadisa 18 ans equipe nakinamwo. Hanyuma umutipe akambwira amajambo maba kankomeretsa. Umutipe vraiment gushika ntangura kumwanka. Mugaduye nkamaramutsa bite aje muri equipe bite ko yavuga n'amajambo menshi. Mugabo haheze igihe je ndakizwa. Haheze igihe nza numva abantu bambira bazi mbega nakayagiye he. Bacama ati naka yaragwaye ameze nabi ati baramupimye ingwara zose barabura ingwara ati barapima sida barapima igitigu igituntu ibintu byose barabura ingwara ati bibaza ko bamuroze. Mugabo nka muri Imana arambwiye ati genda umurabe uje kumuraba ahanagwariye yaragwariye ahantu yaba yarahebye akazi. Ngiye kumuraba yari umuhungu umuganga akomeye afise physique nini sanga yaronze aba munsi yanje adashaka gutambuka ibintu byose abikorera ku gitanda ameze nabi baravuje baragize ku byose kandi ahantu yaba afise amahera. Ndagaragaza kuraba mwene ameze numva umutima wanje urababaye. Nk'umu Imana arambwira ati musengere. Ndamufata ndamusengera ndamubwira ibya Yesu ndamubwira ntibite je narakijijwe ngo arakijijwe ngo yo turaganira ambwira ibya Yesu ndamubwira. Hanyuma nari maze igihe gitoya wanashaka nk'ameza ngahe nkijijwe 3 cankane ndagenda hamagara mu pastor wanje aho nasengera mishango rya Minerva muri ville cyo gihe mu 2001 gutyo turagenda turamuraba aranyima turajana mu pastor biranankurako aramwatuza aramusengera arihana. Hanyuma ico gihe nko Imana ambwira ati tangura kumusengera umuhezagire umwature kwivyiza unamubabarire ku bintu bibi yakubwiye yarancokoza amajambo mabaremereye umubabarire. Ndamusengera haize igihe nyene nkaza ndaja kumuraba nkamugemurira nkaja kumuraba. Urukundo namugize ko sino kubwira ngena gwangana naramukunze ku buryo numva urukundo tagira uko rungana. Icabaye niki haize igihe ndabaza abagenzi biwe ko nazo ndatelefona nkabaza nameze barambwira ko yapfuye. Narabaza yapfuye gute barambwira ati yabwiye umuntu bari kumwe ngo namuryamike neza mugorore amufuke bamaca sohoka mu bisi. Ico yakoze umutipe arabikoze yaramugwaje hama araryama atarasinzira ntibabonye ngene yagiye yasinziriye neza. Biritubwira ngo abantu bari muri Kristo Yesu ngo ntibapfa barasinzira ariko abanyabyaha bapfa ngo basambagurika. Niko gusambagirika bijya byo gutera imigere n'ibiki n'ubwoba n'ibiki kuko uri muri Kristo amareka barazagutwara mwemu yawe iragenda ku Mana. Ariko utari muri Kristo aja mu muriro aja ahantu habi apfana ubwoba. Indavyumvise nararize amarira atagira uko yovugwa. Nararize amarira
y'umubabaro kuko nari nasigaye ndamukunda ko naramuhezagera nkamusenga amasengesho yanje, ariko kandi nezezwa nuko umunsi umwe azuja mu ijuru nzosubira kumubona one day akambera igitsiro nk'umuntu nabwiye ubutumwa bwiza. N'ubundi ko ndabivuga numva ibigumbagumba, haheze imyaka 10 na hafi 17, ariko urukundo nari nsigaye ndamufite ko namuhezagiye, ko namubabariye bivuye mu mutima, bivuye muri mpemu yera, ko urukundo rwa Kristo bitubwira ngo urukundo rwa Kristo ratugobera. Haleluya. Nuko rudufata miri rukatujana gukunda n'abadashobora gukunda, abantu bazo ntibokundwa. Rero Imana yashobora kugushoboza nawe kubabarira abantu bose bakwabaje, abari bo bose. Ikindi nibwo buzima. Wari uzi ko Christianisme idahagaze ku bintu byinshi, yahagaze ku rukundo no kwizera. La foi et l'amour nivyo bintu bibiri bikomeye. Muri make umukristo amaze kumenya kugendeshwa no kwizera hamwe n'urukundo, la foi qui est motivée par l'amour, ibindi byose birafolinga together. Nuko biri muri make Christianisme twategere kwigisha urukundo rw'Imana, ubuntu bw'Imana no kwizera Kristo. Ivyo iyo umukristo amaze gutanga ku bintu byose ari urukundo, ibintu byose bigenda biroroha mu buzima bwiwe, bigenda biroroha. Ko n'ivyaha dukora nikora kwikunda, gukomeretsa abandi bakomeza kora kwikunda. Nimba abantu warenganije, wivye, wishe, waragize ibiki, wabikoze ukora wikunda. So unje mu rukundo ningo rusa iby'Imana isaba byose. Hari abantu acigisha amategeko n'imigenzo n'ibiki azifi nivyo bikiza umuntu kamuhindura. La loi n'a jamais changé personne. Ngira murazi akanuze agasumwa twasuye muri primaire sino kumwaka aho muri secondaire ndibaza ngo wundu vala make wundi yarakayabu. Aho kayabu rero kitwa wundu kari karamaze imbeba zo mu kibana ahantu baba. Hama umunsi makayumvira kagende imaka la make, kagende imaka ngo muri pèlerinage bwiye ngo kaveyo kabaye ka El Hajj kahindutse, ugiye bana titre ya El Hajj y'umugabo canke Hajjat y'umugore. So kawundi karakagaho kagende kahindutse, karagenda muri pèlerinage ngo imaka kamara iminsi karabaye kariko karasenga gasaba Imana kagiye neza gahinduke. Hanyuma kagaru muri periode kari yabusaka wundu roshani nimaze ko gitabo gisoma ariko citwa. Hanyuma wundu kagiye imaka ngo bisho gihe ngo imbeba zigazirigira ibyo zishaka kumeza, zigazakina nyene zikina zigira ibintu ziravyibuha, ngo hanyuma ziragira ngo amambo point amatako ziravyibuha zisa neza kwera nta kintu cyakiba kizitera ubwoba. Inyabuye zirya wundu so yari yagiye imaka gukizwa. Hanyuma igiye imaka iragaruka ngisiga yambaye bya bitambara yarahindutse ngene ivuga wundu urosha ngene ngo aciye bugufi mengo n'umugororotsi. Hanyuma ngo akabona ngo imbeba ziri hafi nyene zikina nyene zibonye wundi zibona yarahindutse, akabona imbeba mugabo ngo akamira mitwa umutima gavuga ati mugabo nahora imaka gusenga nahindutse. Urumva agerageza nyene kubye tufije ibintu by'igumbaguma byo kugizo mbeba zikamura zikaryoherwa zikurira ku meza. Hanyuma ngo biramwanka bundu biramwanka, akabona nda zavyibusha ngo ati zaryoshe kujya vrema, akamba nda zavyibusha ngo ati nahiye biramwanka ata byabiheba ageje kuzisimira ngo ayifate cyadiruka ja mu myobo zanyegera. Hama kayabo akambeba kama kitwa gikecu twa ngo njinake la souris chagi kecu cikibagishaje ngo je vous ai dit la Mecque n'a jamais changé personne. Ngo naye babwiye ngo maka ntigeze hindura umuntu numwe. Muri make la loi n'a jamais changé personne, amategeko nazoshaka guhindura, ariko Yesu is able to change you. Wonyemerera nimba ari kurankurikira wari kurakurikira inyigisho ndarangije, dufashanye umwakire umwami mu mutima wawe. Yesu mutumire mu mutima agukize mu mutima. Ubwa mbere guhagakiza salvation nayo sozo nabivuze ko nabisiguye, aje kurestore ubuzima bwawe. Shatani yaje kwica no kuyo no gutikiza, ubuzima bushasha na ame yawe yikiza ubuzima bwiza, agushoboze kubabarira abo bantu kubahezagira. Wonyemerera tugasenga. Reka dufashanye gusenga aho hantu nuko murankurikira muri ku murongo. Uvuga mwami Yesu, uyu munsi ndahisemwo kukwakira no kukwizera nk'umwana n'umukiza wanje. Urakoze ku buntu bwawe n'urukundo rwawe, ncise umwana w'Imana, amen. Mwene data, aya majambo wayabwiye Yesu ntabwiye jewe, ubaye umwana w'Imana, urakeneye eglise nziza yo gufasha kukurera no gukuza. nimba utari bwakire Kristo waramwakire nawe wonyima tugafashanya gusenga. Abantu kumara mufise ibikomere muri abo mutari baki muri ku murongo, mufise ama blessing atandukanye, mwakomerekejwe n'abavyeyi mutarababariye, bamwe barapfuye cyane n'abagenzi banyu, inshuti zanyu, abo mwubakanye kumbere baba divorce canke babavanze,
abo mwari mugira mu bakane bakabaheba danku sinzi ibintu byagukomerekeje ibyo byose wonyemerera none tugasenga tugafashanya gusenga numva ngo iyi nyigisho sinoyiheza uko nyene haziye nyigisho zindi bavuga usanga ariko bavuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru tuko tuvuga ibya Kristo reka dusenge. Mwami Yesu ndagushimiye Mana ku muntu wese yakurikiye inyigisho kuva ku ntango. Hari abo mbona bari ku murongo Mwami twatangwanye kuva ku nyigisho ya mbere gushika no munsi turi kumwe Mana canke basivye zikinya cyane. Hari n'abandi baje no munsi mu nyigisho ariko Mwami wese ndazi ko waganije ubuzima bw'iyo Mana. Hari umuntu akora kurikira ino nyigisho umutima wiwe uremerewe ubabaye akomeretse Mana akomeretse ku rugezo rwo hejuru yiyanka hari igihe n'ahantu shetani yamuboheye ahantu adaca gutera imbere mu bintu bimwe mu by'ubuzima kubera umubabaro afise mu mutima kubera ubwoba afise mu mutima. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze Mana umuntu ari muri iyo situation yaba umuntu akijijwe canke atarakizwa yaba umurongozi mu mashengero canke atari umurongozi in the name of Jesus Father God ask you to touch these people heal them oh God. Ni ushobora gukiza umuntu my God you can do it you did it for me for so many years I was hurting oh God but you healed me. And you said, you gave me your life for Jesus. Thank you. I worship you. Ndagushimiye Mana. Ukize ubuhoro uruhure imitima ya bene data mererwe neza Mana. Abari ku murango bari kwijoro bakora kukiyana Mana ubagire neza baruhukire muri Kristo ntahandi hari uburuhukiro bw'imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. So mane data nibaza ko mwamese kuganirije sinzi ibyo waciyemo ntabyo nzako Yesu capable kugufasha gukiza ibi ndakubwiye ni temonyaje ubuzima bwanje sinabuza amadetaye abakeneye inyigisho namuriko nababwiye abakeneye inyigisho z'ukuri kubohora ntanga kuri WhatsApp mushaka kwandika nimero zanyu mukanyandikira muri boîte ntimuzishira kuri comment ko nimero yawe ifo kiba privé ushaka kunyandikira muri boîte kabwe ati Ange Michel nandashaka kuba abantu bakiri kuri kubohora shaka matwiga ibintu byinshi byiza ibi niko ndigisha ngana ibyo nigishije muri audio ushaka gusanga kuri soundcloud.com cyangwa .com ushaka gusanga inyigisho nyinshi inyigisho ibihumbi tumaze kwiga dushaka no gufasha muri izo hamwe by'ibikomere aho ndaje amadetaye no mu ntahe n'ibindi bitandukanye. Nibaza ko utari wundu rosha ubakiye ku mategeko nibaza ko uri umwana w'Imana nibaza ko Kristo yashaka yuko wabuzima bwiza. Rero nagira nshimira abantu mwese mwari ku murongo hari abo twatanguranye there is Sean Ross, he's a friend of mine who lives in Preston in the UK. I'm so sorry because I was teaching in English in Kirundi and I know that maybe 99% you didn't get a clue of what I was saying, but maybe that we'll be able to teach in English and reach out to you and those who speak English. Mikal Irakoze, Joel Manirakiza, Nkurikiye Emmanuel, Regis Ndairagije, Emery Muhimpundu, Abraham Karimunda, Aline Mimi Kabanyana, Jacques Yasabamagara, Constantin Manirakiza, yani Sengo Shalom, benshi n'abagenzi benshi ndabonamo n'abantu mwakira ukuri kubohora, Gabriel Wenda, Carlene n'umuntu inyigisho zikurikira kenshi tuba turi kumwe ku murongo, Patrick Kakunze umuntu wa kera na meruka kera cyane, Olivier Shimirimana, Faith Ikati nzuwa rero ku munara mumenye wari we, Grace Sonia Nsabine nawe nyene ari muri UK, Teddy Hazigamimana, Reynolds Butari, nibaza ko Reynolds ni umuntu w'umupsikologe, nibaza ko sinzi ko ibyo nako ndigisha ari byo nabo mu psychology bigisha. Timothy Westbrook, a team from the US. I'm sorry I wasn't able to speak to you and Paul Mackenzie, but I was just talking about the grace of God, the love of God, and how we can be healed from emotional wounds that we face in life because of what happens in our lives. Maybe it's somebody who insults you, who bullies you, who divorces you, who cheats on you, who steals your money, who talks bad of you. So I don't know what happens in our lives, but I know that any person who lives in this world has any type of wound, and God is able to set you free by his grace and his love and his mercy, which we find in Jesus Christ. So that's basically what I was talking about, and that's the summary. And I was saying that I'll be able to teach in Ruzungu in English. And Paul Mackenzie wrote, "We must believe the finished work of the cross to be saved by his grace and mercy." Hallelujah. Thank you, Paula.
She's a teacher of the gospel of grace, and she lives in the US. Fleury Bugegene, Raison Feriaz, Beni Benimana, nibaza ko umeze neza. Beni Clovis, nibaza ko nawe umeze neza. Ornera Girirembo, ni n'umubanyi wanje, nibaza ko ameze neza cyane nawe. Beni yanditse ngo hello, Clovis ngo hello. Beni yanditse ngo amahoro neza neza, yandikiye Clovis ngo amahoro neza Clo. Imana ishimwe neza ko mwatoranye. Dede Ange, Darlene Kanyamuneza, Ingrid Christiane nawe nyene n'umubanyi wanje. Arlingo Mirakiza, Abangira Icenge, Anacre Pastor, nibaza ko umeze neza. Teddy Hagizimana Hazigama Imana yavuze ati hello. Beni Benimana ati shalom. Brice Arcade nawe nyene nibaza ko umeze neza. Na Gacuti Ines, abo nibo bashobora kubona ku murongo, abandi kumbure sinshobora kubasoma amazina. Umwami Yesu abagire neza. Rero mugirirwe neza, umunsi mwiza muherereye. Abari mw'ijoro mugire amajoro meza, muryame neza, muruhukire mu mwami. Abandi nabo bari ku murango mugire umunsi mwiza, mugire umunezero mu mitima yanyu, mu miryango yanyu, kandi Yesu mwibuke ko abakunda. Mwarahezagiwe. Bye.